mwese bavukanyi vukira mwese abanyengozi tugira amahoro tugira amahoro sanga amahoro bumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ibikorwa si amajambo menshi ni ukunezerwa kuko dusangiye ibikorwa dusangiye imigambi kandi ibintu byiza cyane birahimbaye. Nagira ndabakengurukire ko mwese mwavuye hasi kugira ngo igihugu cyacu giteze imbere. No munsi ni kuyaga gusa imbere yuko ntangora ngira mbaze ikibazo kimwe. Hari umuntu muri mwebwe batazira bikorwa? Umuntu batazira bikorwa ni ndaze hano. Umuntu batazira bikorwa. Oya, hariho umuntu uzosanga avuga ngo bikorwa. Nta urimo. Wewe bikorwa? Nivyo? Tadamugabira inka. Koko urumva amanota ni mwanya muhaye ukamwita bikorwa. Inka zoca ndayikurungikira. None handitse muki muri Bibiliya wavyishi bazomwongerereza. Umwe yabika itarenta munsi y'urujo mwabonye ari carose mugu wakoze yaciye aronka. None rero ni vyiza cyane ko harimo bikorwa. Hariho n'ubundi nzi atigera siba ku bikorwa mapepe zo impamvu zibiri wewe. Mapepe ari wezo impamvu zibiri kugira uje muri wa mugambi wacu uko umuntu wese ategereza kugira kandi yorora muhiriwe birategerezwa. Murumva rero nagira ndabwiye ikintu kimwe, ntihagire umuntu azosubira guhaha ubworo si umuhayo. Ubworo si umuhayo. Ntihagire umuntu n'umwe azosubira guhaya ubworo. Murapfuma muva ko muri abakene. Hari umuntu n'umwe atari umukene none. Hari uwo muba muzi ku isi atari umukene. Hari umuntu abuze icyo akenye. Hakuvuga kuri umworo wavuga kuri umukene. Uvuze kuri umworo ubwo nyene uhereje kumanuza Imana. Uvuze kuri umworo nta numwe Imana yaremye ngo azaba umworo. Bose nta numwe Imana yaremye ngo azaba umworo. Twese yaturemye tuzoba batunzi. Nico gituma tuvuka twese ataco dufise. Muri mwese hari wavukanye inoti, hari wavutse yambaye, byose mwabisanze kwisi. Nuvuga byose nibirondera. Imana yarabiremye byose biraha. Umuti wo gukira ubukene no gukora. Nta muntu numwe yakoze. Mute murabe abantu bose amuvango barifise. Kiretse umusuma nanarifise. Iyo aba yifise aba yarahevye kwiba. None umusoma muri kiramubona avuga ndarosa amahera menshi ngo ndarosa umutahe. Reka namwe banyonora muri leta baguma bashaka kunyonora ntibavuga ngo ndarosa umutahe. Umusuma rero ntiyifise. Nahaza wafise muri yarinde ari umusuma ntiyifise. Urya ahubwo ni umworo kuko yarikwegeye. Nico gituma rero twese dutegereza gukora. Uno munsi jenga nigishe ku majambo atarenga 3: urukundo, kubaha, gukora. Duhere ku rukundo. Murazi ikintu cyatumye hatwaba tuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kirakena. Murazi cyabitumye kubura urukundo. Kubura urukundo ntimurondera ikindi amuva ngo igihugu cyacu nigiteye imbere ni urukundo rwari rwarabuze. Raba ubu bumwe buri ngaha murabona ibiriko biraduka. Aha uzobibona mu myaka 30 azomenya ko Ngozi yigeze kubaho itagira n'akayitagira kamwe. Muribuka hajya kuri plateau tubona ko ariho hambere. Hazosigara ariho hasi. Asigara avuga ngo ngana isambura yose ntubake rurerure. Urukundo. Iyo ukunda umuntu
hagize umuntu akamusindira bigenda gute ntushaka kumutabara urukundo niyo nzira y'iterambere ndababwire hari ikintu kimwe maze imisi niga aha ndazi benshi barafise ibibazo bijanye n'ubutungane hajya no kubura urukundo ubuci ngo imanza za ngondagonde nta rukundo abafise namwebwe kubona hari urenganywa mubona nta rukundo mufise kuko urya muntu yamurenganije mwese muciye umuhinduru ahaca hose ntazosubira ndabeshe aha umucamanza yo tugwangondagonde mwese mukabibona ko rwangondagonde aho nyura hose mumuhinduru aho nyura hose mumuhinduru hamwe baza ko azosubira guciza ngondagonde kubera udakunda urya muntu yarenganijwe kubera utamukunda ntushaka kumugwanirira nta muntu ashobora kurenganywa umukunda ureke kumugwanirira tubaze dukundane rero tubaze dukundane hamwe mugenza wagize ingorane nawe uzifise narasomye ahantu mu ijambo ry'Imana aho umutumwa Paul yigisha kwicisha bugufi ati mwicishe bugufi umwe wese abone ko mugenzi we amuruta honorable wabona yuko ujya mu gihugu akuruta washobora kubibona kwa kuruta ntuvuge ngo nuko umuserukira akagura muruta oya yaragutumye nta muntu numwe adafise umuruta aha mwibaza ko aha wowe utanduta wewe nyene ntitwara tuvuga ngo n'umwami yaratira urushinge uwo yararufise abe ntamurusha twumvikane nta numwe abuze akantu yokorera uwundi adashoboye aho umukuru w'igihugu wewe uranduta kuko hari akantu ndusha nanjye ndafise ako nakurusha umwe wese rero nabone ko mugenzi we afise amuruta ubuzi yuko rero akuruta afise akanakurusha uca umwisemba mukundane kugira ngo kaba kurusha azara kaguha reka ariko urukundo ruzi niko biza we waza kubona uti burye jo sinzomukenera uca umukunda kuko utamukunze ka kantu wari umushaka ko ntikazoboneka hajya rero ndabwire icishe iki gihugu cyacu habuze urukundo umuganga ntiyigeze amenya ko mwarimu amufitiye akamaro mwarimu ntiyigeze amenya ko umurimyi amufitiye akamaro umurimyi ntiyigeze amenya yuko umudandaza amufitiye akamaro none nturima ugaca ushora mu minsi z'abambwiye ko ngaha muri hazobamwo nk'aho badandariza aho urazi ngene bazaborohereje wewe wimbuye akantu ntuzote umwanya ugiye kwirirwa wicaye mu isoko uzogenda utingurira shaka umugoroba uvuye kurima cyane mu gatondo ka kare imbere yo kuja kurima none mwumva ujya sigara bicuruza ntiyumva yuko agufitiye akamaro iyo rero uzi ko ari wowe wese agufitiye akamaro uvuga uti ntihagire umuntu n'umwe azosubira kutuvamo ntihagire n'umwe amererwa nabi ariho turi urukundo igihugu cawe igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'isezerano Imana yasezeraniye abarundi ako kandike mu mutwe ni igihugu cy'isezerano Imana yasezeraniye abarundi ntuvuge ngo wowe ufise itongo rito ngo nakafise rinini yose ni Burundi ni rwawe muramuvuga nti abantu bavyara abana benshi bibaza ngo nivyo gufyina aha twokwira nk'imiliyaridi 8 none twoca tuja vuga mwarateguye iyo tuja hari ubundi Burundi muzi tuzogundanira muri ubunyene nico gituma nubukunda ubu Burundi tubukunde ukunda bigenda gute uramusiga siga none igihugu cyacu turagikunda kwahonca mbona imyanda kore kimudagikubura muba bagikunda icyo ukunda zembwira icyo ukunda ntukisiga uremera aho gisa nabi igihugu cyacu rero tugikunde tugisharize tugikorere kibe cyiza mwarumvise ndiko ndavuga nti
nta muntu ashobora kudakubura imbere y'umuryango ngo avuge ngo arakunda igihugu. Ukagenda mu inzu yawe ukayisiga karangi keza, mugabo hageze ku irembo ngo abandi barazoza bakubure. Oya, hajya no Burundi imbere yawe, none ko bukunda teramwe amashugwe usharize bigende neza, urukundo ukunda igihugu cyawe. Ahantu tuzobona umwanda tuzatumenya kubaho imbere yaho atakigenda aranka igihugu. Ubu navyo kuvuga ku majambo ngo ndakunda igihugu. Amabarabara tuyasharize hamwe uvuga uti murazi yuko murazobaza izi mvukira zo ngaha hari igihe ngo mbe burya ndashikayo ngo ncahe. Kandi mu bisanzwe bari kubakwega bazi wanyu. Igihugu utagikoreye nta bantu bakigendera. Igihugu muri mu njyane ntawe ukigendera. Yoca mu muriro udahera ahantu baryana. Nico gituma urukundo ruguma ruza imbere kuba. Wewe ukazogira nabo umuntu utubeje kugira inabi Imana. Ubaha rero Imana no kuyuba twubahane. Umuntu ni Imana, ni kiremwa cyayo, kandi Imana yishushanije kuri we. None rero kutumwubahe kujya tubaha Imana, twubahe ibintu byose Imana yaremye, twubahe amategeko y'igihugu. Hari umuntu musitani avuze ngo ni musitani abivuze, ngo naje hiyo ngo jewe ndi buramatari, musitani aravuga iki imbere yanjye. Buramatari hageze mu ikomini wabo aca umwana igihugu hariya mu ikomine, musitani araca mugaba ahivukira umushikiranganje guyu uno munsi akabwa na buramatari ahi wabo. Ibyo nitwamara kuvyumva tukubaha inzego, tukubaha amategeko, igihugu cyacu kizoza gitonda ku murongo, ntigishobora gutera imbere turi abanyakajagari. Amategeko atuma ni hakujya ku mupolisi avuga abaguranye imodoka ntizigongane. Aha muri mwese hari n'umatikunda, none wumva mwese yikunda, nitwoca dutangura nko kantu. Muga amategeko acabaho kugira ducire inzira twese dukurikira, tutayubashe rero akajagari kaba gatangura. Igihugu kirimo akajagari nta kigenda, ntidushobora gutera imbere, kuko igihugu cy'u Burundi nabwiye nti aje ubworoso umuhayo keza kuzoza urava kwa rumwo. Igihugu cy'u Burundi ni gitunzi.